Kazoza FM. Be your own boss. Ego cyane muri benshi muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM muri benshi cyane turabizi kandi turabazi turabagombire kandi turabaramukije amahoro y'Imana bane nabwo aho muri hose mu miryango yanyu muri ko murataha ku buzi muri mu kabare muracari ku buzi mwagiye gutemberera inshuti n'abagenzi aho muri hose turabaramukije cyane tubifuriza umugoroba mwiza tubaha kandi kazi mu biganiro kuziko cuno munsi je Diogene Rukundo ni kuri micro ndiko ndabashikiriza ikiganiro kuziko nshimire n'abari mu bihinga bw'ivyuma ariko badufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bibe bimeze neza ko murabizi ko turi kuri live kuri Facebook amajwi nayo akabarongorotse cyane murabizi nego rero nkuko musanzwe mu bisiganiro kuziko niganiro kiba iminsi yose kuri Kazoza FM kwijana gatatu n'ibice bitatu kabari tujye kugwiza umwimbu canke se be your own boss mu congereza nego cyane rero ikiganiro kuziko ni ikiganiro tuganira ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi murabizi hama ku munsi tudufise batumire batandukanye bava mu mice itandukanye igize imico n'imigenzo hano mu Burundi ku munsi wa mbere nko mubizi kenshi mumenyereye ku munsi wa mbere turaja muri 6e canke mu wa gatatu nkono munsi tuzakuja muri 6e abari kuri Facebook muri ko murabibona tuzakuja mu wa gatandatu mfise igitabo ca dusome co mu wa gatandatu igitabo canditswe mu mwaka wa 1987 muri myandagaro kwezi kwindwi mambe ku munani murantunge ni igitabo kirimo ibintu vyinshi cyane twatugize imisi tugikuramwo amayagwa imigani utujajuro imyibutsa uno munsi tuzogikuramwo igisomwa citwa ngo nta muntu ari umwete nka butoyi ni igisomwa kigizwe n'ibice bitatu turasoma gace hanyuma ego nico twahise muganya na biguno munsi kuko no radio isanzwe ari radio ifise ligne editoriale ivuga ngo be your own boss ni ijuje kugwiza umwimbo mu bisanzwe rero uyu butoye bavuga hano no muntu yashoboye kwitunganiriza umugambi arakwiza umwimbo ibaze tukicika mu gatandatu batwige twiza muri kino gitabo baratubwira ivyo kugwiza umwimbo none ubu ugejeje hehega mugenzi tubandanye twiyumvira ntimwibaze ngo mico n'akaranga navyo nyene imwimbo urashobora kubura oya ekada hose mu mico n'akaranga ikambere no hose umwimbo umuntu arabugwiza umwimbo uraboneka umwimbo urashobora utikirizwa kuboneka ego nango rero nsome akagasomwa twize mwaka Jen nizo wa gatandatu muri 2006 wizo wa gatandatu ryari turagiye rero dusabe tugahinza akaziki dusome agasomwa atakaziki sawa urakoze nta muntu ari umwete nka butoyi umunsi umwe bayaga yahuye na butoyi avuye kurangura bararamukanya baherukana baciga hamwe umwe ari mu mwaka wa mbere uwundi mu mwaka wa gatandatu bayaga yarihuta cane ntiyashoboye kubaza butoyi ingene yatanguye kudandaza ageze imbere ahamvye umubanyi wa butoyi arabimubaza uruwundi abimugira ku muriri butoyi yageze mu wa gatandatu biramugora ikibazo cyo kunguririzwa mu mwaka w'indwi kiramunanira aca yigira inama yo kwitunga mu buzima bwiwe atabanje kwirigwa aratawakuba ngo arondera akazi ahatari bukabone aho yarakiri mu ishure yari yarize uburyo bwiza bwo kurima bararimye birakunda biraza barabyimbura barabigurisha bashingishira hamwe ryo kudandaza acamenyeraho no gucuruza aho aviriye mu ishure asaba se amafaranga makeyi yo gutangura kudandaza ahera ku bintu biciriye hagufi utubiriti itabi udusabuni n'ibindi umunsi urizina yafashe umufuko agenda mu isoko agira n'Imana iryo soko niryo ryarimwo ibintu bizimbutse mu masoko yose yo hafi y'iwabo ashitseyo agura ibidandazwa bishobora kumungukira n'ingoga na n'ingoga kandi ababanyi baca bagura badatevye amasaka niyo yabonye ko yo mwungukira butoya ashitse muhira araruhuka ahava agenda gutemberera ababanyi ababwira ko yaranguye amahonda
bukeye benshi baraza kuyagura cane cane abafise imanza zo guterera n'abagomba kwenga inzoga yo kudandaza. Yarabandanyije kubirangura kuko yabibonamwo inyungu. Abonye ko amaze kuronka amafaranga menshi, arashishikara kudandaza umuceri, umunyu, ibiharage, itabi n'ibibiriti n'ibindi. Aho hose yagwepfo na ruguru yashaka kubaka inzu azodandarizamwo. Bayaga avyumvise aradamwa ati: nta muntu ari umwete nka Butoyi nari bwumve. Asezera wa mubanyi arataha kuko bwari bugorovye. Baca bagira ko n'insiguro y'amajambo agoye, reka namwe ndabibabwire ko baba batabitahuye. Kugira ku muriro umuntu bisigura kumwiganira inkuru idonido, no kumubwira inkuru uko yagenze atanakimusimvye. Hanyuma guta wakuba ni kurondera ikintu ujura zembagira utari buronke. Murumva ko n'ikirundi kiryoshe. Ntimuzosoye kuvuga ngo ikirundi ntaco muzi canke ngo ntikiryoshe canke ngo ikirundi ngo n'ururimi rukene. Ikirundi kiraryoshe gusa nitwe twa tutakizi. Muhinga bw'ivyuma badufasha dushama akaziki cyo tubandanya n'igice ca kabiri cerekeye urudandazwa rwa Butoyi. Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mu kuma dukurikirana kwigijana na 3 n'ibice bitatu. Turi mu kiganiro kuziko, iganiro kuziko mushikirizwa na jewe nyene Diogene Rukundo. Nico turimo ni igice ca kabiri ngeze ko cyo kuri no munsi nyene, aho mejeje gusoma igisomwa ca mbere cerekeye umudandaza yitwa Butoyi. Butoyi twize mu wa gatandatu, ngira ngo bagiriwe amahirwe yo kuca mu wa gatandatu cyo gitabo kigikoresha. Igitabo citwa dusome mu wa gatandatu, sinzo ko ari cyo bakikoresha. Twarize Butoyi ari umuntu atigira arera amaboko, kandi yari umuntu atigira debukirwa, yari umuntu yamakora. Ndavyibuka rero tugeze ku gice ca kabiri cy'igisomwa cacu kivuga urudandazwa rwa Butoyi rwateye imbere. Badukuriye makaziki muri muhinga bw'ivyuma tubandanye atakaziki karimo. Murakoze. Ku munsi wa gatandatu Bayaga ntiyasubira ku ishuri. Yaciye ajana na mugenzi we kumesura impuzu, bagenda baraganira. Bayaga amubaza ati: wambwiye ngo Butoyi afise ibidandazwa vyinshi, none burya araronka ahabikwiza muri rya ndaro yiwe? Uwundi amwishura ati: yahavuye yubaka inzu y'idandarizo, bwa bundi yarashishikaye kudandaza. Abonye amafaranga agwiriye aca arubaka. Iyo nzu yayineze iruhande y'amahwane y'amabarabara ari hepfo y'iwabo. Aca yimuriramwo ibidandaza byose yarafise: amasabuni yo kwiyoga no kumesa, inzembe, amatara, ipeteroli, itabi, ibibiriti n'ibindi vyinshi abona ko bikenewe. Butoyi yaciye arondera umuntu amufasha kudandaza. Ubona ko Bayaga adashirwa, abaza wa mubanyi wiwe ati: mbe Butoyi atwara gute ivyaranguye? Uruwundi ati: yabonye ko abaguririwe babaye benshi, atagishobora kuzana ku mutwe ibikwiye, acagura ikinga. Haciye iminsi arigenderako yumva ritanguye kuguma mu bikanyagisho. Aribaza co rigwaye, arakiyobegwa, niko kuja kubaza mvuye kure. Acara mwishura ati: uragura amavuta yaryo uzoza urayashira mu bikanyagisho, mu munyororo, mu gitako no mu mahembe yaryo. Uzoca uramara nk'iminsi itari mike, wongere ushiremwo ayandi. N'iryatoboka hoho nzobigenza gute? Kutaramenya ingene barihoma, urampamagara ndabikwereke. Ikindi wo kwitwararika nukwama uraba ko impemu zikwiye, kandi ntuzotirigane ngo urigendere ko mwijoro atatara rifise. Butoyi arashima impanuro zamvuye kure, barasezerana arataha. Iryo kinga ryaramufashije kuzana ibintu vyinshi, ya nzu iratebiranihira. Iyo nkuru igeze aho baranura za mpuzu bameshe, barataha baja kuzigorora.
Ego mbega butoyi, mbega wewe nta mu butoyi uzi mu bana mwabanye muzinanye mupfana ikintu. Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, turi mu kiganiro kuziko. Iganiro kuziko ni kiganiro mukurikirana iminsi yose gihe cy'isaha 1:30 z'ijoro, mukurikirana kuri 103 n'ibice bitatu. Kazoza FM akaba ari ijwi ryo kugwiza umwimbu, canke mukadukurikirana kuri Facebook live mwanditse Kazoza FM. Yego niho tuba twipoweye. Rero tuko turasoma igisomwa cerekeye umudandaza yitwa Butoyi, kuko musanzwe mubizi kuri Kazoza FM turafise n'ibiganiro bivuga ubuzima, bivuga abantu baci mu buzima nk'ubwa Butoyi. Nk'ikiganiro musanzwe mumenyereye Be Your Own Boss, kiravugamo abantu kenshi na kenshi bahereye hasi baraduga barashika aho bageze, ubu ari abantu bavugwa hirya no hino mu Burundi. Iti banaka murabazi barashitse kuri ibi, banaka murabazi barashitse kuri ibi. Ivyo rero twe twatamwe kuvyiga kuva mu wa gatandatu, ntaranamenya ko nzoza gukora ngaha muri Kazoza FM. Niho twari twiga umuntu bise Butoyi canke yitwa Butoyi, yahereye hasi, yaragize ikibazo cyo kunanirwa n'amashuri, mugabo acavuga ati ubuzima ntibuheze ntibuhagaze, aca yigira umugambi yo kuba umubosi wiwe. Urumva ibintu byo kuba ababosi bacu twatanguye kuvyiga tukiri mu mwaka wa gatandatu. Umuntu atazo umubosi wiwe ntazambaze. Rero tugire dusome igisomwa ikigize igice ca nyuma cerekeye uwitwa Butoyi. Nta wujya akatamugoye. Ego cane ntivyari vyoroshe ariko vyari bikwiye. Umunsi umwe Bayaga yaravuye ku ishure, abona Butoyi agendera mu muduga mushasha. Ageze imbere ahwana na wa mubanyi wiwe, amubaza ingene Butoyi yaronse iyo modokari. Nawe arabimwiganira kuko yari inshuti ya Butoyi, akaba bizi. Ati igihe kimwe Butoyi yumvise arushe cane avuye kurangura, aca yibaza ati mbeko mfise amafaranga nabitse, ubwo nogenda mu isanduku ryo kuziganya ntibongurana nkagura imodokari izo ziratwara ivyo ndanguye, aha niriko ndacika umugongo ndabisehesha ikinga. Murumva vyo kuziganya no kuguranana byatanguye kera bagenze. Byatanguye kera nagira umuntu azovuga ngo ikitabo cyanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 cyo bwanje sane bwavuke. Ndababwiza ukuri bwanje sane bwavuke, ngira ngo nabamvyaye ntibare bwagire mariage. Aho ndiko ndivuga wowe sinzi aho uri, sinzi ivyo urimo, sinzi ukomeze, sinzi abo muganira, sinzi aho ugendera. Mugabo urumva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 baravuga ivyo kuziganya no kuguranana. Sivyo no munsi rero. Kuja mugashira hamwe sivyo no munsi bagenze, sivyo no munsi. Ushaka kubikoresha arabikoresha. Mugabo urabona yuko witwa Butoyi vyamugiriye neza. Tubandanye. Bukeye yandikira umuyobozi mukuru w'isandugu ryo kuziganya. Iminsi mikei iheze aramwishura, amubwira ko amwemereye. Butoyi abonye iyo nyishu ntiyatevye kuja kuyatora. Yongereza ya yandi yarafise, aca agura imodokari. Butoyi abonye ko urudandaza rwiwe rutera ruja imbere, yigira inama yo kubaka inzu y'ikizungu azodandarizamwo. Supermarché ngira. Atangura kurondera ihumbi, amatafari, umusenyi, isima, amabati n'ibindi. Ari gwijije atangura kubaka iyo nzu, ayigaburamwo ibihimba bitatu. Ico azodandarizamwo, ico azoshinguriramwo ivyo aranguye, n'ikindi c'urunywero. Nyanzu ntiyatevye kuzura, yimuriramwo ibidandazwa, yongera ayiranguriramwo ikawa. Iyo kawa yaramungukiye cane, arishura n'umwenda yarasigaraniye isandugu ryo kuziganya. Mu minsi ikurikira Butoyi ahura na Bayaga avuye ku ishure, aramwunguruza bagenda baraganira inzira yose. Amubaza ati mbega uyu muduga wavuye muri kwa rudandaza gusa? Butoyi amwishura ati egome, narashishikaye kudandaza,
ndaronka ibiciye aka kaduga kandi narubatse inzu nshasha y'idandarizo ubu naho ndiko ndubaka inzu nzobamwo bayaga avyumvise niho yabona ko naho butoyi atabandanije amashure yashoboye kwibeshaho mu buzima kubera urudandaza rwiwe rwagumye rutera imbere. Aha rero niho duhereje ibisomwa vyerekeye butoyi. Ubu butoyi mukaba mwumvise ubuzima bwiwe akaba ari umuntu kimwe caranse afata ikindi, nibisigura yuko amashuri atavamo ikintu, oya amashuri ashobora kugukundira canke bikanka. Kandi je nanone ntabona kutaja mu ishuri, umugabo ni jewe kimwe chance. Rero butoyi yafashe ikindi aratera imbere bukebuke. None wewe munywanyi uri kurumviriza Kazoza FM kuri uno munsi wa mbere wiyumva gute? Wewe munywanyi uri kurumviriza Kazoza FM kuri uno munsi wa mbere ndagisubiyemo, wiyumva gute? Uzokwisigoza iki? Nivyanka ntawo vyankira. Rero ngire ko ntera intege namwebwe mwese mwisuma mutwanyu muvuga muti jewe ntegerezwa gukora kugira ngo ngwize umwimbu, ntegerezwa gukora kugira ngo nikorere nongere nkorere umuryango wanje. Uko muri mwese, umuhungu canke umukobwa, umugore canke umugabo, umwana canke ukuze, twese aho turi twamwe twibuka iminsi yose kugwiza umwimbu no kuba ababosi bacu. Naho rero duciye duhitamo kurangiriza ikiganiro cacu kuziko co kuri uno munsi. Pardon, mumbabarire. Naho rero tuciye tuhitamo kurangiza ikiganiro cacu kuziko co kuri uno munsi. Mfata kanya ndabashimire cyane gose mwebwe mwese aho muri hose mwafasha kanya murumviriza Kazoza FM kuva igihe cy'isaha 1:30 twari mu kiganiro kuziko. Ntimuhindure mwandaye mwumviriza Kazoza FM, mwumviriza ibindi biganiro byiza kandi biryoshe ko ntahandi muza kubikura. Reka ntahandi zo kubabesha n'ukuri, ndabwira ukuri. Mwandaye mwumviriza Kazoza FM. Nshimire cyane abari mu binga bw'ivyuma ko baradufasha, wari kadufasha kugira ngo amajwi bashikira rongorotse n'ubwije ryanje. Yego ndigejeje aho wari kadufasha kandi kugira ngo amasanamu asa neza kandi Facebook biriko biragenda neza, aka live kabe kameze neza. Ndabashimiye cyane. Diogene Rukundo nari kuri micro. Ndabipfuriza ijoro n'umuhinga mu vyiza, ndabipfuriza indoto nziza, ndabipfurize kuryama no kuruhuka neza kugira ngo ejo muzosubire kubuzi ku mirimo ya misi yose canke kwishuri muri fit mumeze neza, maze mushobora gukora neza muronke byinshi mugwiza umwimbu mwinshi. Na jewe nimuze mwonyibagire. Ndabipfurize kandi ikintu nimwibagire kuba aba boss banyu. Bye. Kazoza FM, be your own boss.